ndabaramukije bene data inshuti z'umusaraba amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo nabane na mumwe wese muri kumwe na Chaine HABONAYO. Ndasubiye gushimira Imana data kubw'uyu mwanya Imana impaye kugira ngo dusubire kuganira ku majambo y'Imana Imana yashize ku mutima wanje. Imbere ya byose rero reka tubanze dushima Imana. Bwirukiro Mana yera yo mw'ijuru, ndagushimiye ndagukengurukiye ineza yawe, ngushimiye umwanya impaye, ndaguhinginze ngo undongore mu izina ryawe ryera Yesu, mvuga ibyo ubona bikwiye kuvugwa. Mwami Imana undinde wa mubi mu izina rya Yesu, mpwemu wawe mwiza abariwe ndongora muri kino gikorwa uzoba ukoze mu izina ryawe ryera Kristo, amen. Haleluya. Imana ishimwe. Munsi numva ngomba gushima Imana, nshimisha Imana muri iri jambo dusanga muri Petero wa mbere. Petero wa mbere igice ni ca gatatu, turahera ku murongo w'umunani, ndasoma mu izina rya Yesu. Ibisigaye mwese muhuze umutima, mubabarane, mukundane nk'abavukana, mugiriranire imbabazi, mwicishe bugufi mu mitima. Ntimugere ikibi ku kindi canke igitutsi ku kindi, ariko muvyishure umuhezagiro, kuko ico arico mwahamagariwe, kugira ngo namwe muragwe umugisha. Haleluya. Kuko handitswe ngo ugomba gukunda ubugingo no kubona iminsi myiza nabuze ururimi rwiwe ntiruvuge ikibi, n'iminwa yiwe ntivuge ibyo guhendana, kandi azibukire ibibi akora ibyiza, arondere amahoro ayakurikire kugira ngo ayashikire. Kuko inyonga z'uhoraho ziri ku bagororotsi, n'amatwi yiwe ari ku byo basenga. Haleluya. Ariko igitsure c'uhoraho kiri ku bakora ibibi. Imana nidufashe. Iri jambo numva ryanezereye bene da, numva ari ijambo ryo twoganirako muri kano kanya. Harimwo amajambo numva ari ku mutima wanje twosangira n'abakunzi, abakunda Yesu, abakunda igikorwa c'Imana, abari mu rugendo. Abari mu rugendo rero hariho ibyo baba basangiye. Ubwa mbere ho dusangiye data, kuko twese turi bene Imana. Imana ishimwe. Hanyuma ikindi naco dusangiye intego yacu si hano mw'isi, intego yacu ni mw'ijuru. Rero ko dusangiye ibyo byose, reka turabe abari mu rugendo, abafise intego yo kubandanya uru rugendo bakwiye kumera gute. Imana ishimwe. Aha Petero ikicete yanditse, biraboneka ko yanditse amakete menshi, ariko ikicete ciwe ca mbere yanditse yariko arahanura abantu bamaze kumenya Imana uko bakwiye kumera. Aravuga ngo ibisigaye mwese muhuze umutima, mubabarane, mukundane nk'abavukana. Ahantu hari amahoro hararyoshe, ahantu hari abantu bababarana hararyoshe, ahantu hari abantu bakundana hararyoshe. Nawe uravyumva neza iyo ushitse nk'ahantu ukumva bakwakiriye neza, urisanzuye, uri muri bene so beza batakuryarya, wumva nyene unezerewe. Ariko iyo ushitse ahantu wumva yuko nawe uhafitiye amakenga, wicara uticaye, womenga aho wicaye bahashize, hari ibyo bahashize, baguha amazi unywa aho uti noneho ngira ngo bagomba kundangiza. Ikintu cose ukakigumana amakenga. Ariko Petero yarahanuye ati bene data, muhuze umutima, mubabarane,
mukundane nk'abavukana. Abantu bavukana baba basangiye byinshi, baba basangiye byinshi, nicyo gituma n'urukundo rwabo rukwiye kuba urukundo rwiza rw'akarorero. Hanyuma ngo mugiriranire imbabazi, mwicishe bugufi mu mitima. Imana ishimwe, tugiriranire imbabazi. Igituma umuntu agiranira imbabazi n'abandi ni kubera iki? Ni kubera yuko ntawe udacumura, ntawe udakosha. Ushobora kuvuga ikintu kikakubabaza, ukumva uti Françoise yampemukiye, kumbure nanje ntari ndabizi ko nakugiriye nabi, nshuti yanje umbabarire. Kandi nanje nta kintu na kimwe nkwiye kugumiza mu mutima. Umuntu wese, nta muntu n'umwe ngomba kugumiza mu mutima ndamufise kw'ideni iryo ari ryo ryose. Umunsi umwe naravuze nti mwami Yesu, reka ntawomenya aho wosanga hari habona babaje nkaba ntabizi. Ncaja ngaho rero ndihana, ni mwami Yesu ngirira imbabazi, abo noba naragiriye nabi, abo noba narashavuje bakaba baranshavuriye nkaba ntabizi. Yesu we, ndasabye umbabarire, unjustifiye, ugende hariya n'ahariya, aho nzi naho ntazi. Ndasenga. Hanyuma mpejeje nti mwami Yesu, nanje ndababariye abantu bose bangiriye nabi, abantu bose bantutse, abantu bose banyumvira ukutarika, abantu bose banyidodombeye, abantu bose bamvuga nabi, abantu bose ndabababarira mu mutima, ndabababarira. Numva nyene ndamahoro, ntawe mfitiye ideni kandi ntawe mfitiye ideni. Bishoboka yuko kumbure hari umuntu bafitiye ideni ariko nkaba ntabizi, kuko iyo aba ndabizi mba nararirishe. Canke uwo noba naragiriye nabi ntabizi, kuko iyo aba ndabizi mba naramusabye imbabazi. Nama mvuga nti bene data, ntihakagire umuntu agira ideni ry'icaha. Oyaye, ntukagire ideni ry'icaha. Igihe cose wame wifuza gutunganya. Harahiriwe, ndakunda abantu bihana. Hariho abantu ngo batazi kwihana, naho wogenza gute? Asha ntashobora. Hariho abantu batihana, akavuga ngo ivyanje nzobibwira Imana. Ushaka kubibwira Imana nivyo, kandi nivyo, ariko uriya nawe wagiriye nabi hari igihe aba arindiye kugaruka kumusaba imbabazi. Kugira ngo uce bugufi rero nawe ni vyiza kumusaba imbabazi. Imana ishimwe. Aravuga ngo mugiriranire imbabazi, mwicishe bugufi mu mutima. Erega gusaba imbabazi ni kimwe mu kwicisha bugufi. Ntuzi ko umuntu wese akunda kwihagarara ko si jewe, ngo je ntakoza nagize, ngo oya, icishe bugufi mu mutima. Kandi kwicisha bugufi mu mutima ni vyiza, nivyo vyerekana ubugabo. Naye handi kwikakisha no kwigira umweranda no kugira gute, oya. Ngo ntimugere ikibi ku kindi canke igitutsi ku kindi, ariko muvyishure umuhezagiro. Ntukishure. Nigeze kumva umuntu avuga ngo jewe umuntu angiriye nabi, ngo Mana yanje ngo sindavyibagira, ngo kandi ngo ntaramwishura sinshigwa. Umuntu arateye ubwoba kumva umuntu abika ikintu ngo mpaka nzomwishure. Ntaba ari vyiza na gato. Mwama dufashe. Dukwiye kutagera ikibi ku kindi. Kandi niyo uravye ahantu hose hama intambara, rimwe na rimwe biba bivuye kudaharira. Ngo naka yaranshavuje, ngo naka yangiriye nabi, bariya barangiriye nabi, nanje ndabihora. Oya, Imana idufashe. Usenga Imana, Imana iguhe guharira, iguhe kurekura mu mutima. Kubera yuko igihe utarekuye vyonona umutima wawe, vyonona ubugingo bwawe. Hari umuntu umwe yigeze kutwigisha igihe kimwe, aravuga ngo iyo umuntu adahariye uwundi, iyo umuntu atababariye, ni nko gufata itomate ihiye
ukayishira ukayifungira ahantu. Iyo muntu yavyigishije neza yatanze akarorero ati umuntu afise umuntu bafitaniye ikintu yewe yaramugiriye nabi, ufata itomate, niba ari umwe ufata urutomate rumwe ushire mu kamwanya, niba ari babiri uvuga uti hari umuntu yagira uku n'uku n'uku naga, okay, zana urutomate ushiremo, akashira mu kamwanya. Ufise batanu agashiramo zitanu. Uyu muntu ariko arigisha aca ababwira ati ugara rero ako kamwanya, barakugara. Urumva rero umwe wese yari afise amatomate atandukanye, umwe yari afise kumbura abiri, uwundi afise 10 niba ari benshi, uwundi afise umwe, uwundi gutyo. Aca avuga ati tereka hariya, ati uze murindire ahaheze iminsi 2. Urumva zirahiye deja kandi zirugaye zipfunditse mu kamwanya ateretse aho. Aca aravuga ati mbega inyuma y'iyinga zizoba zimeze gute? Bose ati zizoba zaboze. Wanda ati none haheze ukwezi hoho, ati Yesu wehoho zizoba zashana, bwa bukoko buriko buratambaza warumera iki? Ati umwaka wo, ati yavyanutse ntibiba bikivugwa. Ati uko niko bimeze iyo ufashe umuntu ukamugaranira mu mutima wawe, ukamwugaranira mu mutima wawe, wa mutima wawe niwo uca umererwa nabi, wa mutima wawe niwo uca wuzuramwo ubwo bubore n'uwo munuko, wa mutima wawe niwo uca umererwa nabi. Ati rero ico baciza no kugira gute? Fata ibyo bicafu byose mugende mubitekure. N'umuntu niba yarakugiriye nabi ntukamubike mu mutima. Oya, umutima yego ntukamubike mu mutima. Ushobora kubabara n'ivyo, birashaka kukubabaza n'ivyo, ariko ntubimazemo umwanya, kuko ntubimazamo umwanya bigutera ingwara mu magara yawe. Benshi barwaye amayesitoma kubera iki? Kubera ubwo mubabaro babitse mu mitima. Abandi barwaye imitima iramererwa nabi. Abandi barwaye ingwara zitandukanye. Ibyo byose ubona umubiri urekura izo ngwara ugasekreta ubwo bucafu, biba bivuye kuko n'ibintu byinshi cyane biba biri muri wewe utashoboye gusohora, rero bigaca bigutera izo ngwara zingana gutyo. Rero ndiko nakubwira iri jambo ry'Imana bivuze ngo muharirane, uharire mugenzawe, ntukabike umuntu mu mutima wawe, ahubwo ukuremo byose bisohore. Bikunze umushikira uvuga uti ndakubabariye kwa cakiri wangira nabi, warambabaje n'ivyo narababaye, ariko guhera uyu munsi nukuri ndakubabariye, sinzongera kuvyibuka ukundi. Nawe niba ari umuntu mwiza koko azoca gusaba imbabazi ati nukuri nanje mbabarire. Imana idufashe. Canke naho ashobora kuba kandi atani ivyo biba yarazi, atavyo azi rero naho uzoba umufashije, kuko azoca avuga ati yo nukuri naka naramubabaje, naka naramugiriye nabi, nawe aca yicuza kuri ico kintu. Ariko nutayimubarira ashobora kuba atani ivyazi, kandi nutamusohora mu mutima wawe, yewe oya ntaco nzomukoze. Umubohore, umusohore mu mutima, wikize, nawe nyene uzoba umutabaye. Imana ishimwe. Ako ni akamaro kamwe ko guharira. Guharira ni wowe uba wikijije d'abord, kandi n'uriya nawe uba umubohoye. Imana ishimwe. Ariko toujours ivyo atari umuntu aciye bugufi ntabigira. Erega ijambo ryo guca bugufi riragoye. Ijambo ryo guca bugufi suku kuvuga witonda, suku kuvuga udashijwe hejuru. Oya, ushaka kuvuga ushijwe hejuru, ariko mvuga
cyangwa ukavuga witonda ariko uvuga, ariko guca bugufi n'irindi jambo. Guca bugufi ryerekana mu bikorwa. Nk'ubu ugiye ukavuga uti naka mbabarire, uku ni uguca bugufi. Imana ishimwe. Cyangwa uti naka narinje kukuramutsa, narinje kuraba ingene wiriwe, narinje cyangwa naka nsengera kubw'iki kintu, byose ni uguca bugufi. Imana idufashe. Hanyuma ngo ntimugere ikibi ku kindi, ngo ariko mubyishurane umuhezagiro, kuko ico arico mwahamagariwe kugira ngo muragwe umugisha. Haleluya. Ngo kugira ngo turagwe umugisha, hariho ico bisaba. Umugisha uraronderwa. Turabonye hariho condition. Ngo umuntu yakugiriye nabi ntukamwishyura ikibi, umuntu yagututse ntukamusubiza igitutsi, ngo ariko musubize umuhezagiro, ngo kugira ngo muragwe umugisha. Imana ishimwe. Ndakwifurije kuronka umugisha w'Imana. Kandi umugisha w'Imana hanini uhera mu kanwa, mu rurimi. Bibiliya yavuze ngo umuntu yifuza kuramba ngo azobone ibyiza. Umuntu azi gukoresha ururimi rwiwe neza, ruramutunga, ruramufasha. Hari ibintu byinshi cyane ururimi rushaka kukuzanira. Ingaruka z'ururimi zirahari. Ijambo ry'Imana riravuze ngo ugomba gukunda ubugingo no kubona iminsi myiza. Kubona iminsi myiza. Ngo ntabuze ururimi rwiwe goye kuvuga ikibi. Kandi n'iminwa yiwe yoye kuvuga ibyo guhendana. Ngo kandi azibukira ikibi, akora ibyiza, arondera amahoro, ayakurikire kugira ngo ayashikire. Amahoro ararondekwa. Ngo ayakurikire kugira ngo ayashikire. Umuntu arondera amahoro ni umuntu aharira, ni umuntu azi gusaba imbabazi, ni umuntu azi kwirengagiza ibyo yacumuweko. Uyo abarondera amahoro. Kandi amahoro yawe nta wundi azoyaguhaga, ntiwibaze. Amahoro yawe ni wewe uyiha. Hanininya teramira umutima wawe. Teramira umutima wawe. Ijambo ry'Imana ryaravuze ngo kuko ari ubugingo bududubiriza. Haleluya. Ndanka ikintu kimbuza amahoro mu mutima. Ikintu kimbuza amahoro mu mutima kiragahera. Sinzi ngene abantu kumbura abantu bameze kwinshi. Sinzi mfise ikintu ku mutima sinonasenga, ntivyo nankundira. Canke ngo twicane n'umuntu tumarane iminsi kandi mfise ikintu ku mutima kuri we, ntivyo ukunda. Umuntu murashaka gushwana n'ubundi hanyuma ntimwumvikane ku kintu kanaka. Murazi kenshi yuko rimwe na rimwe umuntu yamata amakosa kuri naka, kuko niwe yagize gutya, ariko buriya iyo hariho kutumvikana haba hariho icabaye. Iyo habaye kutumvikana haba hariho icyabaye. Icyo cyabaye rero ni uko umwe wese aba avuga ati ni jewe mfise ukuri, j'ai raison, uwundi ati ni jewe. Rero bikaca umwe wese avuga ati ni jewe mfise ukuri, uwundi ati ni jewe. Urumva haca habura ubuseda. Rero nk'iyo habuze ubuseda rero urumva biba bitari byiza. Iyo rero ugize bibonetse rwose ko wari ufise rezo mugabo kugira ngo habe amahoro, ugaseda. Ukareka uti nta kundi basi ndemeye wowe ni wowe ufise, ni wowe uhagaze mu kuri. Ariko iyo hatangiza uwureka, hariho n'abandi bica bishika bakagwana, canke nyene bagaterana amajambo atariyo. Ariko warondera umuntu ikosa n'irihe ukaribura. Ikosa ni ariko nukutumvikana, nuko umuntu wese yagumye ahagaze kuri position yiwe.
ariko ijambo ry'Imana ritubwira iki? Bimeze gutyo, kubera yuko uri kwarondera amahoro, urashobora kurekura. Urashobora kurekura, hanyuma hagahera iminsi 2 3 tuyamara, buriya naho nabiretse, ariko heraba bimeze ukunuko, heraba nari navuze, ariko ijwi ryanje ntiryumvikanye, ariko heraba. Kuko uko biri kose ntibiteba kumenyekana, ukuri kuramenyekana, icyari gikwiye gukorwa kiramenyekana. Kuko iyo mwemeje ikintu kandi kitari mu kuri, conona ibindi vyinshi. Ariko umwe akavuga ati nyamara twagira uku, kiriya kisha cononekara. Undi ati oya ntaco kiba, tugize gutya niho bigenda neza. Okay, ugaca utekereza. Kwa kuri kuzomenyekana, kuko ca kintu avec le temps, ukuri kw'ikintu kuca kwerekana aho inzira yari ikwiye guca. Rero Imana idufashe kugira ngo turondere amahoro, urondere amahoro yaho uri, urondere amahoro mube muri kumwe. Umwana dufashe cane. Ijambo ry'Imana riravuze hariya ku murongo wa 12, turi kuri Petero wa mbere igice ca 3, ku murongo wa 12 havuga ngo kuko inyonga z'Uhoraho ziri ku bagororotsi, kandi n'amatwi yiwe ari ku byo basenga, ariko igitsure c'Uhoraho kiri ku bakora ibibi. Imana idufashe ngo inyonga z'Uhoraho ziri ku bagororotsi, amatwi y'Uhoraho Imana ayabangira ugusenga kwabo. Haleluya! Ngo ariko igitsure c'Uhoraho kiri ku bakora ibibi. Iryo jambo naryumvanye umuhisi Pasiteri Madengo Abednego. Iyo nyigisho ndayibuka, naho yari yicaye n'ingene yaciye abitwereka, agahindura amaso akerekana ingene igitsure c'Uhoraho kiri ku muntu akora ibibi. Inshuti yanje mwene data, ntukareke igitsure c'Uhoraho ko kikurandure. Oya, ahubwo rondera gukora ibigororotse, inyonga z'Uhoraho ziwe kuri wewe. Ngo kandi ngo amatwi yiwe ngo yabangira ugusenga kw'abagororotsi. Yo Mana we, Imana ishimwe. Iri jambo ndarikunda cane, kumva ngo amatwi y'Uhoraho ngo banze ku byo dusenga. Ntugasigeho gusenga rero, nk'uko umuririmbyi yabivuze ati ntugasigeho gusenga, ngo naho wosenyukirwa ko n'amarushwa nibo n'ibyago, ntukareke gusenga Imana. Iyo ngeze ku nyigisho yo gusenga, numva umutima wanje unezerewe cane. Gusenga nubivuga nkongera nkabivuga, kuko nabonye ari inzira nziza yo kubona Imana. Imana ishimwe. Ubundi munsi kumbure ninaronka kandi kanya nzobaganiriza ikintu gusenga kwankoreye. Bana we, ugusenga kwarankoreye ikintu, ariko nyene nkaca nezerwa yuko ijambo ry'Imana riratubwira ngo twebwe ntituzi ingene dusenga, ngo ariko mpwemu yera ngo aradusengera. Ngo Yesu ngo aradusengera, ngo mpwemu ngo aradusengera, ngo kuko adusengera nk'uko Imana ishaka. Imana ishimwe. Hari igihe umenga urasenga, ariko icya kintu ukaguma ugisubiramwo, hamwe ukamenga ntiwabivuze neza, ahandi ukamenga ntibigororotse. Sinzi ko bihora bibashikira nawe. Ariko ngaca ndemeshwa n'iryo jambo ngo mpwemu yera aradusengera, aca agorora bya bindi byose twabivuga nk'abatabizi, akabigorora akabishikana imbere y'Imana bigororotse. Imana ishimwe. ubundi munsi ariko
ndasenga hanyuma rero nca nsaba Imana ikintu hama Imana irakimpa ariko Imana iyo dusabye ikintu nk'uko ijambo ry'Imana ryavuze ngo ugutwi kwayo bakubangira gusenga kw'abagororotsi, ni ukuri Imana iba yavyumvise. Ariko kandi hari igihe Imana ikwishura ntumenye ko yakwishura, ukaguma uyibaza ntubone kandi yakwishura ariko ntubimenye. Numvise umuntu umwe yasabye Imana imuha inzu, hanyuma rero arasenga. Umunsi umwe haba umuntu aramutelefona aca amurungikira amahera, kandi amahera menshi cyane. Hanyuma aya mahera yari kuyakoresha akayaguramo inzu canke akayaguramo ikindi, ariko aca abwira umugenzi wiwe ngo maze iminsi ndiko ndakora ibikorwa byinshi, ngo stress mbiranyishe, ngo ngomba ahantu ho kuruhukira. Waca amujana ngo ati nibyo, ati ngo ndakwereka aho kuruhukira, ati ufise amahera ngo yinde. Aca aragenda amurangira ihoteli zimvye cane, amarayo nambaye amasinzi igihe yamaze yuko kingana, ngo yirarira ngaho agenda muri pisine aryohewe agirane ya mafaranga urumva nyene aba yakozemwo, hama n'utundi ariko ya nzu ntiyayigura. Akomeza gusenga hama undi munsi Imana yambwiye ati yamara narakwishuye. Wanyishuye hehe? Je ko atanze ndaronka nta mafaranga narungitse umuntu yitwa nakaguhaye. Wagaye aca arayibumya ko hariho umuntu yamurungikiye amafaranga kandi atayiguze. Rero iyo dusenga Imana irumva, kandi wewe gusa hanga amaso acakira wabwira Yesu, urabe yuko itakwishura ukaba utabibonye, ariko Imana irumva. Imana irumva. Je kubabwira ngo ugutwi kuhoraho kuri kubyo usaba, wa muntu we witwararika ijambo ry'Imana. Uhoraho arumva ibyo usaba, ntugire ubwoba, uhoraho arumva ibyo usaba. Kandi nta kintu na kimwe wosaba Imana ngo uvuge ngo ntaco mfise, kuko ibiri mu isi byose ni ibyayo. Imana ishimwe, ibiri mu isi byose ni ibyayo. Kimwe gusa icyo numva dukwiye kongera kuraba ni ingene Imana yishura natwe ntitubibona. Imana irishura, kandi iyo usenga umenye kubwira data umutunzi. Ndakunda iryo jambo navuze ngo mpwemu yaradusengera, nukuri mpwemu yaradusengera ngo tunihire iminiho itovugwa. Ubu upfa kubwira Yesu uko nyene umuguru umutima wawe uyibwira uyereke, Imana izokugirira neza. Imana nishimwe, Imana nihabwe icubahiro. Ijambo ry'Imana ryavuze ngo ariko igitsure c'Uhoraho kiri ku bakora ibibi. Mwene data, birashoboka ukabona ngo nta muntu yaguhanye, nta muntu yabonye ko wakosheje biriya na biriya, ariko ngo igitsure c'Uhoraho kiri kuri wewe. Rero ntawe nifurije ko igitsure c'Uhoraho coba kuri we, ariko ndabifuriza ko inyonga z'Uhoraho ziguma kuri mwebwe. Imana ikabahezagira, Imana ikabagirira neza, Imana ikishura ya masengesho yose mwayibwira. Imana irumva. Kimwe gusa, Imana idufashe kugenda nk'abana b'Imana. Imana idufashe gukoresha ururimi rwacu neza mu bo turi kumwe, mu bo tugendana. Kuko niba wakoresha ururimi rwawe neza, udasambura abakundana, ahubwo wunga abari baratandukanye ugerageza kubunga, Imana izobona kuri kurayikorera igikorwa ciza. Ariko ururimi rwawe nturukaba ururimi rutandukanye bakundana. Imana idufashe cyane.
umenye ngo mbega wowe wahamagariwe iki, umenye ico wahamagariwe, urabe n'ingene uriko uragikora. Kuko muri runo rugendo umuntu wese akwiye kuraba, mbega mpagaze mu biki, ndi mu biki, mbega ndiko ndakora ivyo data yantumye, mbega ndiko ndagira hano. Kuko beneda umwanya n'umwanya turatanga raporo ivyo twakoze. Yesu adufasha. Ndakwifuriza kuzosanga ufise raporo nziza imbere y'Imana. Kuko umwanya yaguhaye izobikubaza, n'uburyo yaguhaye byose uzobitangira raporo. Kuko byose nta muntu ariho kugihamana, twese turiho kuri plan yayo. Hariho plan Imana yagenye kugira ngo tuyigenderemo. None rero umwami Imana adushoboze, adufashe. Haleluya. N'iri jambo nagomba ko tuganira muri aka kanya rero, ngo mubabarane beneda, mubabarane, mukundane, musengeranirane. Imana iguhezagire wowe usengera, kandi ndabizi neza niba unkunda uransengera. Nta kindi wonkorera kubwo kunkunda kwawe utansengera. Ndabizi woshobora kungirira neza, ariko igikuru unsengere. Ijambo ry'Imana rivuga ngo gusenga gukingura ijuru. Nunsengera, data arazi ibyo nkenye, izina ryanje rizoguma ryibukwa imbere y'Imana, kandi data azongirira neza, kuko amenyera kuri ibyo niyumvira. Imana ishimwe. Ico Bibiliya itubujije ngo ntukagere ikibi ku kindi. Abakugirira nabi ntukabishyure ibibi, abakugirira nabi uzubahezagire. Aho niho uzoba ukoze nk'umwana w'Imana. Kandi cane cane abantu bakugirira nabi nibabona ubagirira neza, bazoca bavuga ngo burya muntu n'indyarya, kubera yuko bari biyatanze ko nabo bagirira nabi. Ariko bazobirondere babibure, kuko umuntu atanga ico afise. None uzotuka umuntu utazi gutukana? None uzomusubiza inzigo atayiba muri wewe? Amahoro ya Kristo Yesu rero abane n'umwe wese. Yesu abarinde, Yesu abahezagire, Yesu abahe kubona iminsi myiza, Yesu abahezagire n'abanyu bose. Mana we, ndabifuriza yuko uhoraho Imana yobereka ikimenyetso c'ibyiza. Mu ngo zanyu uhora habereka ikimenyetso c'ibyiza, mu buzima bwanyu uhora habereka ikimenyetso c'ibyiza, kuko mwubasha Imana nayo ibubahisha. Imana ishimwe. Utaraza kuri Yesu nawe ndamwinginga, nta handi hari amahoro, nta handi hari ugutabarwa, nta wundi muntu yokumviriza neza atari data. Hariho indirimbo yo mu Giswedwa ivuga ngo abantu bose ngo barihuta, umuntu wese arihuta, umuntu wese akihutira mu vyiwe, ngo nta muntu n'umwe ngo abona ngo kwicara ngo amwumvirize. Ngo ariko Yesu we ngo aricara akakumviriza, akakumviriza. Rero abandi bose bari bize, ariko Kristo wewe suko. Rero utaramwakira wihute, wugurura umutima wawe uyu Yesu. Ntakugoza byinshi, avuga ngo ugurura nandi ninjire. None kuhangayika ugenda muri hariya na hariya, Yesu araho nyene. Umwizere, rega Yesu akorana n'umutima umwemereye, umutima umwugururire, umwizere, hanyuma umubwire byose n'abarakugirira neza. Bene data n'ayo majambo, Imana y'ububasha ibahezagire. Mwami Yesu, ndagushimiye kuko utubwiye ngo dukundane, duhanurane, dukomezanye. Kandi Mwami Yesu Kristo utubwiye ngo umuntu ntitukamusubirize mu nkoko ikibi yatugiriye, ariko duharirane. Mwami Yesu urakoze kuko ugomba kutugirira neza. Ndagushima ko uvuze ngo umuhezagiro uri ku rurimi ruhezagira abandi. Umuhezagiro uri mu nzu z'abantu baronderera abandi neza. Umuhezagiro wawe Mana ntupfa kuwusesa, ariko uwushira ku bantu
abantu bawumerita. None wavuze ngo mwami Imana ngo uyo muntu mwami Yesu Kristo ururimi rwiwe rudakora ikibi, uyo muntu mwami Imana abuze ururimi rwiwe ngo ntiruvuge ikibi, n'iminwa yiwe ntije guhemana, ntije kubesha, ngo uyo muntu azobona ibyiza. Urakoze mwami. None rero ufasha abankurikiye bose bashobore guhindura, baba abantu b'ineza, baba abantu les messagers de la paix, abantu batwara ubutumwa bw'ineza, abantu bagendera abandi bagasiga aho bavuye, bagasigara amahoro, bagasiga hari umunezero, bagasiga hari ibyizigiro byo gukunda Imana. Abantu bagenda aho bagenze bikaboneka ko Kristo ari we yahashitse. Mana ndakwinginze udukuremo umuzi wose utuma tudakoreshwa n'Imana nk'uko bikwiye, mu izina rya Yesu Kristo umunyanazareti. Mwami ndakwinginze udukuremo ubucafu bwose n'ububi bwose n'umuzi wose wo kurura, udushiremo ubusose bwa mpemu yera, kugira ngo aho dushika hose mwami tugende dusa nkaho turi umuti uvura aho dushitse hose. Kristo turakwihaye mwami ndakwinginze urushoboze mwami Yesu, urushoboze kuba umuti uvura aho nshitse hose, mu izina rya Yesu. Mana bene data nabo bagabire nk'ingabire, kugira ngo tuvure igihugu cacu, tuvure mu miryango yacu, tuvure aho dushika hose. Mana uragahezagirwa ko wumvise ibyo ngusabye. Ibisigaye ndagushimiye, utubwiye ijambo ryiza ngo ugutwi kwawe ukubangira gusenga kw'abagororotsi. Nushimwe ko aya masengesho yawe uyumvise, kandi ngo igitsure cyawe kiri ku bakora ibibi. Mana ndakwinginze kugira ngo umuntu akora ibibi uyu munsi yihane abireke, acumva ubutumwa yihane abireke, kugira ngo mwami Yesu yikize. Ndabigushimiye ko wumvise uko nsenze, mu izina rya Yesu Kristo umunyanazareti, amen. Mwari kumwe na Françoise Habonayo. Inomero za telefone ni +46 768 00 65 46. Imana data ibahezagire. Iyi chaine turiko nayo ni Chaine Habonayo. Yesu naduhana umugisha, amen.